Umunsi umwe umwana w'umukire yabwiye papa wiwe ati papa wanje ndashaka unyigishe kwihangana. Papa wiwe nawe aramubwira ati mwana wanje ntugire ikibazo ivyo nzobikwigisha. Hanyuma bukeye mu gitondo barazinduka baritegura bafata imodoka baragenda. Bashitse ahantu ku nzira papa wiwe abwira umwana wiwe ati ururuka twashitse. Umwana abaza papa ati papa aho nzanye niye ko ari ku nzira abantu barengana. Papa aramubwira ati oya tegereza. Haheze akanya nka saa moya n'inusu z'igitondo babona haje umugabo. Uyu mugabo aza afise umugozi n'ikoroshi. Hanyuma uwo mugabo ageze ahantu munsi y'igiti atora amabuye aragerekeranya hanyuma aricara arategereza atangura kuraba abarengana. Hama umwana abaza papa we ati papa uriya mugabo kwashitse akicara munsi ya kiriya giti ariko akora iki ko mbona aguma yeraguza ata muntu n'umwe bariko baravugana kandi nkabona amasaha ariko aragenda uyu mugabo ariko akora iki? Papa wiwe abwira umwana ati mwana wanje tegereza mwashatse kumenya ingene abantu bihangana reka turindire. Haheze amasaha agera kuri 4 ariko agera mu masaha 6 umwana abaza papa wiwe ati papa wanje iyo wanzanye muri biki uriya mugabo tuguma tumuraba nk'igisitati kandi nkamara yicaye aguma yeraguza atakindi kintu ariko arakora uriya ari mu biki? Papa araba umwana wiwe mu maso aramubwira ati mwana wanje tekana uriya mugabo ubona yaje kurondera icyo yoshira mu mufuko. Uriya mugabo ubona afise urunyuzi n'ikoroshi hajya arindiriye yuko hariho umuntu arengana ikiyato kikamucikirako kugira ngo ashobore kumushonera hama aronke amafaranga kandi nta n'uwo bavuganye kandi ntizeye neza yuko ari umuntu ikiyato kiza gucikirako ariko kuko kwizera kwiwe no barashategereza. Hanyuma umwana agize ati reka turindire turabe. Barategereza hageze saa 8 umwana abwira papa ati papa wanje ndashonje. Nuko umwana na papa baja kuda hama bagaruka hahandi. Bagarutse hahandi basanga wa mugabo aracicaye hahandi. Hanyuma umwana abaza papa bati none papa uriya mugabo biraza guherera he? Papa aramubwira ati rindira. Hako hagera nko mu masaha y'umugoroba mu 11 nuko harengana umuntu kiyato kimucikirako. Hanyuma wa muntu yeraguza ku ruhande abona wa mugabo. Abonye wa mugabo aramushira aramushonera. Amaze kumushonera aca muha amahera kubera ko yamushoneye neza kandi aho hantu hakaba abantu bari bahari benshi. Wa muntu arishima cyane aryoherwa aca muha amahera menshi. Hanyuma wa mugabo ataha anezerewe ataha yishimye. Umupapa acabwira wa mwana ati mwana wanje urabona uriya mugabo yihanganye kuva mu gitondo kugira ni mugoroba ariko urabona yuko birangiye atahanye umuhigo kandi atunze umugore n'abana ariko yari yihanganye kandi naho bitari gukunda no munsi yokongera akagaruka ejo kuko azi ukwihangana ko kumeze. Kandi uyu munsi yavuga ngo arabihevye nkuko wewe waratanguye kurambirwa ngo arabihevye yari kuronka icyo ashira mu nda ariko kuko kwihangana kwiwe uyu munsi yarose icyo afungura. Rero mwana wanje kwihangana mu gutegereza ikintu utazi inyishu yacu ariko ugategereza wizeye. Uriya kwihangana no kwizera birajana mwana wanje. Umwana aravuga ati papa ndize kandi ndatahuye yuko kwihangana ukagira kwiherezo arivyo bivyara umusaruro. Rero nanje ngiye kuza nihanganira ingorane zose ncamo n'ibihe bibi byose ncamo kuko nizera yuko imbere ari heza. G4G